Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza kamakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye, gusa cyane cyane tukaza kugaruka kwinyurana ndetse no kutubahana hagati y'abategetsi bakomeye nga mu gihugu c'u Burundi kubera amaronko kubijanye n'iyubahirizwa ry'amategeko mu madini, cyane cyane tukaza kugaruka kuri Eglise Pentecote cyangwa se CPB. Ni mu gihe biriko biravugwa yuko ibihangange navyo biriko biracanwa kubera inyungu ziva muri iri shengero. Bamwe bati hoba hari ukunyinyurana canke kutubana hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye na Reverend Ndikuri yarongoye umugambwe CNDD-FDD kubera amaronko kubijanye n'iyubahirizwa ry'amategeko mu madini Eglise Pentecote CPB. Ni vyinshi biriko biribazwa, gusa muri ano makuru muraza kumvamwo ko hari n'umugwi wa kabiri muri CPB ushigikiwe n'igihangange umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayubaha cyangwa se Angelina Ndayishimiye. Hanyuma kandi hari imigwi yose, hakaba hari n'umugwi ushigikiwe n'abajenerali bakomeye bakomoka muri CNDD-FDD. Ni mu gihe biriko biravugwa yuko amaronko aturuka muri iri shengero rya Eglise Pentecote cyangwa se CPB mu gihugu c'u Burundi bikomeye cyane, kuko abategetsi bariko baracanamwo. Bati ninde yungukira mu guhonyanga amategeko y'igihugu hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ndetse na Reverend Ndikuri umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abandi kindi bariko baribaza nuko ivyago vyashize mu ishengero Euzebu vyoba biriko birategurwa canke vyimirije kuba muri Eglise Pentecote di Burundi. Ninde arongora uwundi muri iki gihugu canke ninde azoba umugabo akomeye muri uku kunyinyurana hagati y'umukuru w'igihugu na Varisito Ndayishimiye? Ese baba bafiki? Navyo tukaza kubigaruka ko nkuko twavuze ko ivyago biri mu ishengero CPB bishobora kuba nka bimwe vyabaye muri Eusebu, navyo turaza kubigaruka ko n'ingene bamwe mu bapastori bagiye baragandagurwa. Ese kubereka amategeko agenga amadini aho nyangwa mu Burundi ku nyungu z'akagwi k'abategetsi, kubereka yandi madini ariko akandamizwa? Igikenye muri ayo makimbirane no guhonyanga amategeko agenga amadini mu Burundi imbere y'amatora y'umwaka w'2027, ese y'umukuru w'igihugu vyoba bizovyariki? Fyenda subscribe canke sabone ni buteri wafyenda ko kugira ngo utojocekanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze imbebezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko natanguye mbivuga, hari ukunyinyurana kudasanzwe hagati y'ibihangange kubera inyungu bikura mu ishengero CPB cyangwa se Eglise Pentecote di Burundi. Hari imigwi itatu y'abategetsi cyangwa se ivyo bihangange vyose biriko biranyinyurana. Mu migwi itatu harimwo hagati y'umugwi ushigikiwe n'umukuru w'umugambwe w'inkona CNDD-FDD ku ruhande rumwe. Umugwi wa kabiri ushigikiwe n'igihangange umupfasoni Angelina Ndayubaha akaba umugore w'umukuru w'igihugu. Hanyuma umugwi wa gatatu akaba ari umugwi ushigikiwe n'abajenerali bakomeye bakomoka muri CNDD-FDD. Aha rero niho bamwe batangurira bibaza bati ese hazotsinda nde ko batanezwa amagorwa y'abarundi n'abakristo ba Pentecote mu Burundi bagowe ayikivumvu? Nkuko mwagiye murabikurikirana mu makuru agiye yarashikirizwa ku kajagari kamaze imyaka 2 muri Pentecote, muri Eglise Pentecote nga mu gihugu c'u Burundi harazi iminsi itari mike y'igihugu, akarere n'amakungu. Ibihugu vyashinze mission Pentecotiste mu Burundi bariko barakurikiranira hafi n'umwitwarariko ukomeye ibibazo vya Pentecote mu Burundi vyavuye ku gucanamwo kwa bungere ba Pentecote bohejwe canke bahenzwe n'ibihangange vya CNDD-FDD kubera inyungu za CNDD-FDD ndetse na bamwe mu bategetsi ku giti cabo. Twibutse kandi ko kuva umugambwe CNDD-FDD ushitse ku butegetsi baciye bakina ikarata ya politike yo kujyanisha amashengero, kuyacamwo imigwi nkuko bariko barabikora muri Pentecote. Ahandi naho bagaca bashinga utudumbidimbi tw'amadini yabo, bakiyimika kuba bungere kandi batatoranijwe kuba abagabura butumwa bwiza, bakavanga ubutumwa na politike. Amategeko y'igihugu hamwe n'amadini agacaho nyangwa atacamira kandi CNDD-FDD nyene yashinze, ariko ubu bakaba bashize ku ruhande.
Tugarutse gato ku njyane zabaye muri iri shengero rya Pentecote, benshi baribuka ikibazo cabaye muri Pentecote y'Imakamba gushika naho umushikiranganje wahora ari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse yaragiye kubigenderamwo. Aho rero Angelina Ndayishimiye akaba ari we yitambitse muri ico kibazo. Akamaramaza rero nivyo bariko bakora muri Pentecote. Kuri ubu abungere 15 barongoye amamisiyoni ya Pentecote, babiri gusa rudende nibo bakomoka mu bwoko bw'abatutsi. Amashengero 3 nayo kuri 15 niyo yubahirije amategeko agenga amashengero na karengo ufise umutwe muto awurinda uruguma. Biraboneka ko bamwe mu bayobozi ba Pentecote banyoshwe ngo n'amacakubiri kubera kahise, abandi nabo bavanze yobokamana n'ivyiyumviro vya politiki ya SND FTD amoko n'intara bariko barakoresha bacura nk'inyundo kugira ngo babemere ku nguvu. Iyo nzira mbi rero yateye igihugu yatumye amaraso aseseka muri Eglise Eusebu, ubu ikabirongowe na muramu wa Reveriano. Abasavyi b'Imana nzima b'inzira karengane barishwe imbere y'amaso y'abategetsi, bari bicaye nk'abariko barorera urukino rw'umupira. Ivyo bikaba vyarashikiye imbere n'ishengero ry'Abadventiste mu Burundi, barakubiswe barapfungwa abandi baricwa, ubutegetsi bwa Bunyoni burorera. Umugwi w'abungera 3 bariko barasya batazambaye kugira ishengero Pentecote n'ishiramwe Sepebu babigira akazu kabo bwite. Inyuma yayo banigiye mu menshi twigoro twakozwe n'umukuru w'igihugu Varisito kugira torera umuti urama ingorane ziri muri Pentecote, ariko bakaburizwamwo iyo ntumbero y'umukuru w'igihugu harimwo Revera Pasteur Karenzo Charles, uyu akaba abarizwa Inyanzarake, hakazamwo Revera Pasteur Nizigama Erso abarizwa Ikiremba, ndetse na Pastor Akizimana Nicolas yahoze arongoye Sepebu. Uyu we ndetse bamwe mu begukira ishengero bakaba banamwita umuhemu. Abakurikirana na hafi biriko birabera muri Pentecote nk'uko ivyabona bitandukanye bivuga, babona ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atanguva afise kuko ivyabaye kugenekerezo 12 imyandagaro y'umwaka w'2025 baramuvuguruje. Ahakagwe kabungere 4 aribo Erso, Nicolas, Eliakim na Charles baburizamwo ikoraniro ridasanzwe. Assemblée Générale bibakamizwe n'ingoma birijana mbere n'urutonde rw'abitavye inama rugatabugwa intumwa z'umushikiranganje zirorera. Barajumurarirwa nko mupfuma pfanywe n'umuntu imbere n'umuntu. Mbere Revera Pasteur Eliakim aranka gusinya kuri PV y'inama, no kuvuga icegeranyo c'inama. Ngivyo ni vyemezo ko abashigikiye uruhande rwa Erso, Charles, Eliakim na Nicolas ari ibikomerezwa bivuga ari kijana imbere ya President Varisito. Abo rero nibo bari ku muzi w'ivyago n'ivyaduka byose biriko biracafuza leta y'u Burundi. Umukuru w'igihugu ndetse n'ishengero Pentecote mu Burundi, mu karere no mu makungu ku nyungu n'umwina wako kagwe kabo bantu kavuguruje umukuru w'igihugu bene umurango babona. Igihugu cy'u Burundi n'akarere hamwe n'amakungu, aho turavugamwo igihugu c'Ubusuwisi, Sweden ndetse n'igihugu cya Norvège, baribaza igituma ubutegetsi bwa SND FTD mu Burundi butagira ico bwubaha gushika naho bategura gusambura ishengero ry'Imana nk'uko babikoze muri Eusebu. Kandi ubwo butegetsi nyene bwashize Imana imbere ari nabwo bwashizeho ayo mategeko bariko barahonyanga. Ariko kandi ingingo ya 20 y'itegeko rigenga amadini ihubasha umukuru w'igihugu biciye mu mushikiranganje ajejwe amadini gufata ingingo zose zikeneye kuneza n'inyungu y'igihugu n'abanyagihugu mu gukinga akajagari no mu gusubiza mu buryo ibintu amazi atararenga inkombe. Ikibutso nuko ivyashitse mu makimbirane y'amatorero y'Abanglikani Adventiste, ubutegetsi ntibwishamaje, bwafashe ikibazo mu ntoke, ibintu ntibiyangara atacamira. Inzego z'igihugu zaragurutse ni naco zijejwe gukinga no gusubiza ibintu mu buryo amazi atararenga inkombe. Rero ntivyumvikana ko ubu inzego za leta zoca ziguma zisamaza. Iryo tegeko ni rimwe ku madini yose ngo kuko irito kubarizwe kuri Pentecote nk'ayandi madini mu Burundi, kuko nta mwana n'ikinono. Ivyo vyotuma kutumvira no kwigumura kuri leta kwabo bungere bigize ibinani bihagarara. Uti mwijuru hari Imana imwe, mu gihugu hariho umukuru w'igihugu umwe gusa, umwe nyene no umukuru w'igihugu. Amategeko atanze agomba kubahwa no gukurikizwa ku rugero rumwe, ataguhiga imanga kugira umwumvikano mu madini n'ubumwe bw'abarundi bikomezwe mu gihugu.
Ngibi rero ivyo twaba tugarutse ko cyane cyane ku njyane ziriko ziravugwa mu ishengero Eusebu ngaha mu gihugu murantunge mu ishengero Sepebu ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Benshi baribuka kandi ko izi njyane z'ishengero Sepebu zije zikurikira injyane zabaye mu ishengero rya Eusebu. Inyuma aha izo njyane zikaba zaraje inyuma y'umwaka Pastor Jean Gordion Niyunge ko agandaguye mu ijoro ryo genekerezo ya kabiri Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2022. Igipfungu kikaba kikiri cyose kubakoze iryo bara. Aha kandi ntawo kwibagira ko igitero cyahitanye Pastor Jean Gordion Niyunge ko cyakomerekeje bikomeye Pastor Salvatore Nzambimana yaserukira ishengero Eusebu muri Amerika, nawe nyene araheza sandabira mu bitaro. Reka tugaruke kuri iri vuka rya Eusebu ndetse kandi tuze no kugaruka kuri byinshi navyo zagiye biraranga iri shengero nkuko tuzobandanya kubikurikiranya mu nkuru tuzobashikiriza. Ishengero Eusebu Église de l'Unité du Saint-Esprit au Burundi ryavutse mu mwaka w'1995 ryonkwe ku ishengero rya Pentecote Sepebu. Ico gihe haravuzwe cyane ko uko gucana nko kuba kwarafatiye ku bijanye n'amoko. Ishengero ryavuka Inyanzarake rirakomera no muri commune Kayogora. Mu nyuma rirakwira mu mihingo myinshi y'igihugu aho ryatangura Inyanzarake. Pastor Augustin Ndabateze yaravuga ko yagize uruhara rukomeye mu kuritanguza. Uyu rero benshi bamufata nk'uwatanguje iryo shengero. Muri iyo myaka ubutegetsi bwarakeka rwose ko Eusebu ikorana n'abaroberi. Pastor Augustin Ndabateze yahavuye ahunga igihugu, ishengero risigara rirakomera riranemerwa gukora ryisunza amategeko atakihari. Eusebu igabuye mu mamisiyoni yigenga ariko ahuriye ku buserukizi bumwe imbere y'amategeko no kubijanye n'intwaro. Muri misiyoni yose pastor n'abandi babifitiye ububasha baritorera pastor wa mbere ari warongora misiyoni. Nkuko vyavuzwe muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021 Augustin Ndabateze yarahungutse yakiranwe igishika muri misiyoni ya Nyanzarake. Uyu rero yavuye yakirwa arasubizwa mu rwego rw'abapastori. Mwari yatanguje ishengero mu mwaka w'1995 ahagarukiye hari abamubona nk'umuvyeyi wabo, ahubwo akwiriye gusubizwa mu mabanga yiwe yakera nk'umwungere wa misiyoni ya Nyanzarake. Ariko aho naho kwibagirwa ko yasanzeho uwundi mwungere Labani Barankunda yari amaze imyaka arongoye iyo misiyoni. Gahoro gahoro misiyoni yateye yigaburamwo kabiri hagati y'abashigikiye Augustin Ndabateze n'abashigikiye Labani Barankunda. Uruhande rwa Pastor Augustin Ndabateze rwaratunganije amatora y'umwungere rwisunze amategeko y'ishengero avuga ko abagize misiyoni ari bo bitorera umwungere, mbere bakavuga ko ikiringo ca Labani carangiye. Abapastori bashika 64 ico gihe baremeje ko Augustin Ndabateze ari we mwungere mushasha wa misiyoni ya Nyanzarake. Ntivyatevye Pastor Labani Barankunda nawe acarafuta abo bapastori bose, mbere ahezagira abandi 64 bashasha. Burya kajagari kaba karadutse mu ishengero, abakristo bamwe barakora imyerekano yo kwiyamiriza Pastor Labani Barankunda. Ico gihe intwaro nayo yavyinjiyemwo. Umustanire wa Nyanzarake w'ico gihe arashigikira uruhande rwa Labani. Abajejwe umutekano baraza gukingira ishengero bigiza biswa bagumutsi. Icegera ca Labani Barankunda witwa Pastor Joel Gahimbare n'abandi bapastori batatu barafashwe bashigwa mu mvuto mw'iboro rikuru rya Rumonge. Ivyo rero vyatumye hari abakristo benshi bahevye gusubira kwitaba ibikorwa vy'ishengero ryabo kugeza ubu basengera muhira. Pastor Jean Gordion Niyunge ko yashigikiye uruhande rwa Labani Barankunda. Ikibazo ca misiyoni ya Nyanzarake carageze ku mushikiranganje Gervais Ndirakobuca. Ico gihe yatwara intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Umushikiranganje niwe yasavye userukira Eusebu imbere y'amategeko Jean Gordion Niyunge koko yogerageza gutora umuti w'ikibazo ca misiyoni ya Nyanzarake. Mu ntango za ntwara n'umwaka w'ibihumbi 2022 Pastor Jean Gordion Niyunge ko yaragendeye ishengero rya Nyanzarake arashikiriza icese ko uramutswe iyo misiyoni ari Pastor Labani Barankunda. Ico gihe yaratanze intumbero amashengero ya Eusebu ategerezwa kugenderako. Yagize ati userukire Eusebu imbere y'amategeko aratorwa uko ikiringo ciwe giheze, bakemeza uwahahora canke bagatora uwundi, ariko utwara ubwungere siko bigenda. Hatorwa umushasha iyo uwahahora yapfuye, iyo yakoze ibidakogwa agakugwa canke yari mu gihe atagishoboye kurangura amabanga yiwe. Kubwiwe ivyo vyose nta na kimwe kiraba Pastor Labani Barankunda.
ikibazo rero cyavuye Nyanzarake gihinduka ikibazo cya Busebo mu gihugu cyose. Kuva representant legal Jean Gordien Yunge katanzwe ntumbero yemeza Rabani mu mabanga, ikibazo ca Nyanzarake caciye kirandagata mu misiyoni yose. Abatwara izindi misiyoni nabo batangura kwivanga mu kibazo c'Inyanzarake, hatangura gukwiragizwa amajwi y'abapastori bahamagarira abakristo b'Inyanzarake kugumuka. Pastori Rabani Barankunda yaranditse amakete muri Ruhuhuma umwaka w'2022 yitwarira umwungere wa misiyoni ya Bujumbura be n'icegera c'utwara misiyoni ya Bubanza. Kugenekerezo 18 Ntwarante umwaka w'2022 umunyamabanga mukuru wa Ezebu Pastori Vena Nzigira Bakena yarandikiye representant legal Jean Gordien Yunge ko amumenyesha ko atamushigikiye mu vyari karakora Inyanzarake, acegera kamuha gasopo ko nagera igenekerezo ya mbere ndamukiza uwo mwaka Jean Gordien Yunge katarafuta ingingo zose bafashe na Rabani Barankunda azoca mwereka ingingo azoba yafashe. Igenekerezo ya kabiri ndamukiza uwo mwaka w'2022 benshi baravyibuka ko aribwo Pastori Jean Gordien Yunge ko yaciye araswa. Mu ndwi imbere yuko yicwa Pastori Jean Gordien Yunge ko yararondewe cyane n'intwazangabo zibiri mu gisirikare, zose zizwi mu bijanye n'igendeza rya gisirikare, ziramwereka ko ategerezwa guhindura ivyo ategerezwa guhindura muri Eusebu, nawe aravyanka. Hasigaye iminsi ibiri gusa ngo yicwe. Pastori Jean Gordien Yunge ko yarahawe n'umujenerali yahoze agwana muri CNDD-FDD amakuru amumenyesha ko yaguzwe miliyoni 25 ko agira yicwe, aranamuha amazina y'abariko barategura kumwicwa. Amajwi ahari y'umuhisi mu minsi ya nyuma yagoma avuga ko abizi kagomba kwicwa, ariko akagomana icizere ko Imana izomutabara. Pastori Jean Gordien Yunge ko yarituye iperereza rya gisirikare ararimenyesha ko hari intwazangabo zibiri zigira zimwice, ariko nta cakozwe. Byarangirira agandaguwe cyo kimwe na mugenzi we Pastori Salvatore Nzambimana ku mugoroba w'igenekerezo ya kabiri ndamukiza umwaka w'2022. Mu zindi nkuru zizokurikira tuzoshimika ku nteguro y'igandagurwa giye kubavugwa ko bamwishe ndetse no kukungene dosiye y'urupfu rwiwe yari yifashe. Mu nyuma kandi tukazona basangiza amajwi y'umuhisi yivugira abari babangamiye ubuzima bwiwe. Ngayo rero ibiriko biravugwa muri kano kanya. Nemugiye kandi binavugwa yuko uyu Pastori Jean Gordien Yunge ko yari yegereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Nemugiye abamwishe nabo nyene bari mu butegetsi imbere bakavugwa mu mabanga akomeye y'ipereza mu gisirikare. Ivyabaye muri runo rupfu kandi navyo n'ubundi bikaba bishikiriza amakenga ko kubishobora kuba mwishengero CPB canke se Eglise Pentecote di Burundi. Ngayo rero amakuru yarahezwe ko muri kano kanya ifyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana bahezegere mu kugozanya vya misi yose muriko murakora.